ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss nabana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi nashoboye gutegura ikiganiro kimeze neza nugikurikirana kiraza kugufasha. Ntarabandanya ngomba kukwibutsa ukanda subscribe, like, share na comment kuri iyi channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu buri munsi muzoze murabikurikirana atakigoranye, sivyo none. Uyu munsi rero ngomba tuganireho ku kintu gikomeye cyane. Ntarabandanya ngomba nshimire abaguma badukurikirana, abaguma batuba hafi, abakunzi baguma batwandikira inbox batubwira yuko ibintu biri kugenda neza. Reka tubibashimire cyane kuko mwama mwadukurikiranye kandi n'ivyigwa dutanga turabona ko bibafitiye akamaro. Twongera duhamagarira naba abandi batarigera badukurikirana gukora subscribe kugira ngo uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu muzoze murabikurikirana mudukorera share na comment zanyu turazikeneye kuko zidufasha kumenya ivyiyumviro bitandukanye muba mwiyumvira nk'abanywanyi. Uyu munsi rero ngomba tuganireho na cyane kuba muba mu rugo rumwe mugabo atabumwe mufitaniye. Iki ni ikintu gikomeye cyane hagati y'abantu babiri bubakanye. Murashobora gutaha mu nzimwe, murashobora kuba muri mu rugo rumwe mugabo hagati y'umugore n'umugabo ugasanga nta bumwe buhari, ugasanga ni ingorane. Abantu kubwo hanze bakabona ko muvyumva kumwe, abantu kubwo hanze bakabona yuko muri bamwe, ariko imyenge y'inzu igaca imenywa na nyeneyo. Murashobora kubaho umugore n'umugabo, ngomba gutanga akarorero, ibintu byarayangaye imyaka, hariyo izi nzu ziranyegeza, hariyo urugo usanga babanye umugore n'umugabo, abantu bakababona gusa n'umugore n'umugabo kubwo hanze, mugabo hageze mu nzu hakabaho hari tandukaniro rinini cyane. Ugasanga no kuryama ku buriri bumwe ntimuryama ku buriri bumwe, ugasanga mwaragabuye ibyumba, ugasanga eka nta kigenda mu rugo. Mugabo abantu babona musohose mukagenda bakabona n'amahoro menshi, ariko kubera ko bataba bazi uko mubanye ugasanga ibyo bintu nimwe mubizinanyemwo, ugasanga urwo rugo nta mahoro rufite pe. Ibi rero ni bya bindi bita ngo kuba mubana mugabo atabumwe mufitaniye. Uku kuba mubana atabumwe mufitaniye birimo insobanuro nyinshi cyane. Ngomba guhagararana cyane muri ubwo buryo bwo kubana atabumwe mufitaniye. Iyo mubanye atabumwe mufitaniye hibonekeza ibintu byinshi. Umugabo arakora plan y'ubuzima, umugabo ashobora kugura parcelle, arashobora kubaka inzu, umugabo umugore ntamenye na kimwe. Kubera iki? Nta bumwe buhari. Umugabo ashobora kuba afite amafaranga kuri banki, umugore ntamenye ati umugabo wanje arabikije amahera kuri banki. Umugabo arashobora gukora imigabo n'imigambi yose ijyanye n'urugo, umugabo umugore ntamenye na kimwe. Okay? Aha rero iyo bimaze kugenda gutya nta bumwe buba buri hagati y'umugore n'umugabo. Ku ruhande rw'umugore nawe ni nkuko nyene, umugore ashobora kugura parcelle, umugabo ntamenye ko yaguze parcelle, ndetse akayandikisha ko abiwabo canke akanayiyandika ko umugabo ntamenye ko umugore afise parcelle yaguze hanze. Umugore ashobora kubaka inzu, umugabo ntabimenye. Umugore arashobora kuba afise account yiwe, umugabo ntajeko, ntamenye ati ubutunzi bw'umugore wanje bwifashe gutya, bimeze gutya. Aho ni kuba muba mu rugo rumwe mugabo atabumwe mufitaniye. Murashobora kuba mutaha mu rugo rumwe mugabo ugasanga uburiri mwarabugabuye. Hari n'abarara ku buriri bumwe, ishuka imwe, mugabo hagati bagashiraho imisego. Nta gukoranaho, umwe wese akimenya canke mukifuka n'ishuka zibiri, umwe wese akaryama ku ruhande rw'urundi ruhande rwiwe. Ivyo bihe bibaho mu ngo nyinshi. Nivyo bihe abantu benshi babibamwe uko, mukazobana mu buryo bwo gutuntura umutima, mukazobana mu buryo bwo kubona umwe n'uwundi adashobora kumva yuko aryohererewe uwundi. Ivyo rero bavyita kubana mu rugo mugabo atabumwe mufitaniye. Murabanye levre, mwaravyaranye, mufitaniye abana, okay? Ariko mu rugo rwanyu nta bumwe buhari. Buri umwe wese akora ibyiwe, buri umwe wese akora ibyo yiyumvamwo, buri umwe wese urumva ari ku ruhande rwiwe, mubanye kubera abana. Hari ingo nyinshi usanga za kino gihe ugasanga umugore n'umugabo urukundo rwararangiye, nta rukundo rugihari, ahubwo babanye kubera abana.
canke bakabana kubera ikintu runaka. Okay, hariho ubuzi budashobora kukwemerera yuko utandukana n'umugore, bikaba ngombwa ko mutandukanirana mu nzu mugabo kubwo haza mudatandukana, ugasanga mwaragize za mariage ntimurigera mutandukana, canke muhane divorce mugabo ugasanga mu nzu divorce mwaramaze kuyihana bitewe n'ubuzi bumwe butemererwa umuntu kugira ngo atandukane n'uwundi, bidasohoka hanze canke abantu bo hanze batabimenya. Okay, nk'ahandi ndashobora gutanga nk'akarorero na cyane ku bantu bamenye Imana. Mu bisanzwe abantu bamenye Imana n'abantu novuga yuko bahura n'amageragezwa menshi cyane, kuko umuntu yamenye Imana, umuntu w'umukristo, na Bibiliya iravuga yuko icyo Imana yafatanije ntawe ushobora kugitandukanya. Turabyumva kumwe. Rero iyo bigeze aha hantu mu rugo ntimwumvikane kuri ibi na biriya, harageraho mutandukanirana mu nzu kubwo gutinya amaso yabo hanze, ati eske uyu munsi notaha iwacu no kwahukana, amaso y'abantu yondeba gute, yombona gute, cyangwa umugabo tuyu munsi notandukana n'umugore wanje, swate ndashobora kuba ndi umurongozi mu rushengero, ndi pasteur mu rushengero, ndongoye intama, byoboneka gute pasteur yahukana n'umugore wiwe? Gutyo rikaca ari ibibanga byabo muri bo, ugasanga baratandukaniye mu nzu, nta kigenda, nta bugore n'ubugabo barizwayo. Ugasanga ubugore n'ubugabo barizwa hanze mugabo mu nzu nta bugore n'ubugabo barizwayo. Okay, ibyo bihe rero abantu benshi barabicamwo, kumva gutandukana bikananirana mugabo hakabaho ikintu gituma ikizibizo, niko navuga, hakabaho ikintu gituma adashobora gufata ingingo nyamukuru, avuga ati jewe ibi bintu imyaka ndabibayemo ni myinshi, reka mpebe ndabivemo. Okay, rero uko kubivamwo bikananirana bitewe n'imvu runaka zikomakomeye zituma adashobora gutandukana n'umugore, gutyo bakazotandukanirana mu nzu. Imana yo mu ijuru nabo nyene umugore n'umugabo bakaba ari bo bazi yuko urugo rwasambutse. Okay, ugasanga umugore n'umugabo nibo bazi ko urugo rwasambutse, mugabo bagera mu rushengero bakaririmba, bagera mu rushengero ibikorwa bikabandanya, abo hanze abakristu basengana hamwe ugasanga bo babona gusana amahoro menshi mugabo ntibazi ibiri hari indani. Niyo mpamvu avuga nti abantu bamenye Imana nukuri bahura n'amageragezwa menshi, Ibi bihe rero iyo bimaze kugenda uku ni ibihe umuntu ashobora kubamwo mu buryo bwo gutuntura, mu buryo bwo kubaho ababaye ibihe byiwe byose. Aha rero ndi hano imbere ya kamera, ntanze akarorero ku mukristo bimaze kugenda gutyo mu nzu, hakaba itandukanirana ryo mu nzu. Okay, hamaze kubaho itandukanirana ryo mu nzu, kuko ikintu gihuza umugore n'umugabo ni kimwe. Umugabo arongora umugore kubera rapport sexuel, kubera akora imibonano mpuzabitsina. Umugore arongorwa kubera ya mibonano mpuzabitsina. Okay, rero iyi mibonano mpuzabitsina imaze kubura mu nzu, umwe wese akarara ukwiwe uwundi akarara ukwiwe, cya gikorwa nyezina cyatumye umugabo arongora cyangwa umugore arongorwa mu gihe kitariko kirakogwa mu rugo, ubwo rugo ruba rufise ikibazo, ruba rufise ingorane. Nubwo yagusumira, nubwo yakwambika, nubwo yakora buri kimwe cyose, mu gihe rapport sexuel ihari ngaha, mu gihe ataya mibonano mpuzabitsina ihari canke ihakoreka hano hantu, nta kigenda urwo rugo, nta mahoro ruba rufise, kuko iyi mibonano mpuzabitsina tuvuga niyo igaruka kugwiza urukundo hagati y'umugore n'umugabo. Rero mu gihe rero ibyo bintu bidahari, divorce mwahejeje kuyihana, haba hasigaye aho mushira ku mugaragaro. Mumaze kuyihana pe, haba hasigaye aho mugirane mubishira nyene ahera ku mugaragaro. Rero mu gihe rero habaye ikizibizo cyo gufata ingingo yo kugira ngo kumbure namba byanse, namba mwarabishize mu nshuti, mu babyeyi bagahanura mugabo bikananirana, rero aha haba hasigaye aho umwe n'uwundi gufata ingingo, haba hasigaye umwe n'uwundi kugira amahitamo meza, kuko ubuzima iyo ububayemwo nushaka ube warakijijwe, iyo ububayemwo ubu buzima bwo gutuntura, bwo gutandukanirana mu nzu, deja Imana iba yamaze kubona ko habaye itandukaniro hagati y'umugore
n'umugabo, nubwo hanze baba batarabimenya, mugabo imbere y'Imana iba yaramaze kubona ko mwatandukanye. Okay, rero iyo mutandukanye uko hanyuma ukibabirirako ngo wanse gufata ingingo, abo hanze ntibamenye canke nibisohoke canke ukarabati mbega no vugwa gute, hanyuma ukaca wemera kugumira muri bya bindi nyene, mu nyuma birakuzanira ikibazo. Kandi nubwo wowe uri kurakorera Imana, je nibaze ko atajuru wowe uri kurakorera mu ryari, sinzi ijuru wowe uri kurakorera mu ryari ryo pe. Simbona ko uyu munsi nejo Yesu Kristo aje gutora ishengero canke isi karangira, abera bakaduga mu ijuru. Sinzi ko mu gihe Imana isanze mu rugo rwawe hariho ico kintu ko woheza ukaduga mu bandi. Sindiko ndacira abantu imanza, mugabo kiragoye. Mu vyiyumviro jewe niyumvira, uraza gushira comment yawe naho mbwire ico wiyumvira. Mu vyiyumviro niyumvira, Imana isirarangiye, Imana iduganye abizeye bagiye mu ijuru, wowe ufitanye ikibazo nk'icyo n'umugore wawe, uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, uri pasiteri, deja mwaratandukaniye mu rugo, hanyuma ucumbwira yuko muri ako kanya ko Imana yokwemera mu bihe wabayemwo muri ibyo bibazo bingana gutyo, ngo nuko utotandukana nawe. Uravye ati ibyo gutandukana nawe namba byarananiranye ku mpanuro, ati ninatandukanya nawe ku rushengero vyogenda gute, ninatandukana nawe abantu abisi bombona gute. Sinibaza ko kuba utafashe ingingo hanyuma ukaca wumira kukabandanya usenga, ko n'Imana yo mwijuru yoguma yumva ivyo usenga pe. Sindabyibaza, kuko umugore n'umugabo iyo bari muri rapport sexuel iconze, bakaba bariko barabikora bose biyumva namwe, n'Imana yo mwijuru irashinga intare, n'Imana yo mwijuru irashinga intare, ibibona ko urwo rugo rwubakitse neza. Rero mu gihe hariho ako kanenge kameze uko, sindabyibaza ko muri uyo mwanya ijuru woribona pe, kuko wiboheye mu bintu byarananiranye gufata ingingo bitewe n'ibintu runaka, wibohera muri ivyo bintu gutyo. Nibaze ko wowe uri kuratakaza umwanya, nubwo wowe uri umurongozi w'urushengero. Sindi ngako kubwo guca imanza, ariko jewe niko ndabyumva. Iyo rero abantu babana hamwe bakaba bafitaniye ubumwe, haba ari amahoro menshi mu rugo. Muhuza mu kintu icyo ari cyo cyose. Umugabo ntabwo yokora imigabo n'imigambi atabanjije kugisha inama umugore. Umugore ntacyo yokora atabanjije kugisha inama umugabo. Ego ntazibana zidakomanya amahembe 11, hari ibintu mushobora kwihanganirana. Mugabo iyo mufitaniye ubumwe mu rugo, nta muntu ashobora gukora ikingo n'iki wanje undi agakora akijya ngo n'iki wanje, kuko muba mwamaze kuba umubiri umwe. Ni ukuvuga ko n'imitungo yanyu canke ibyo mufise byose, yaba uruvyara abana nari yaba umuryango, byose biba bibaye ibyanyu. Nta byo gutandukanya ngo ibi ni by'iwanje, ibi ni je nabirondeye, ibi ni je no, buri kimwe cyose muragisangira. Ubwo nibwo bumwe turi kuvuga hano. Urugo rufitaniye ubumwe, nta ngorane nyinshi uzorusangamo. Urugo rufitaniye ubumwe, plan umugabo yiyumvira, ategerezwa kugisha inama umugore kugira ngo n'umugore agire icyo aterereye. Mugabo urugo atabumwe rufise, umugabo acabona ko ari we byose. Umugore nuwo kumenyeshwa, sheri naguze parcelle, nubatse, twimuke, mwene ibyo aza gusa akubitwa ama surprise ibintu byabaye. Aho nta bumwe buba buhari. Mu gihe hari ubumwe, utangura a zero kubwira umugenzi, mukagira inama, mukaganira kenshi, naniho n'urukundo rugwira, naniho mwiyumvana namwo. Rero hari ukuntu umuntu n'uwundi babana atabumwe bafitaniye, mugabo bakaba babana mu nzu imwe. Ico nico cigwa cy'uyu munsi nariko ndabigisha. Mu by'ukuri nimba utabana n'umugore wawe, mubana mu nzu imwe mugata bumwe mufitanye, nimwige kugiranira ubumwe, kuko ubumwe niwo
ubumwe mu rugo niwo wubaka ibintu byose, niwo utuma urugo rutera imbere, niwo utuma urugo rugenda neza. Iyo atabumwe buhari hari ibintu byinshi bigenda birapfa. Urisuzuma rero, woza kunkurikira hano ni wirabe, eske ndafitaniye ubumwe n'umugore wanje? Umugore wanje arazi ibyo nkora? Cyangwa madamu ti eske ibyo ndi gukora umugabo arabizi? Arazi ibyo ndiko ndakora? Turafitaniye ubumwe? Mwige kugiranira ubumwe, mubane mu rugo rumwe, mugiranire n'ubumwe. Uru rugo ruzoba ari urugo rwiza cyane kandi rushemeye. Iyo atabumwe buhari, urugo kenshi usanga atamahoro rufise kweli. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Amahoro y'Imana abane namwe, naho utaha. Bye bye. Ha 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 ha.